Modo itanga igitoro ni electrique iri rechargeable. Twayise muravyo. Muravyo bivanye n'ingene inyaruka. Wow. Ego. Nako imbere ko dukora ikiganiro nubwo abantu utayibonye jewe ndumunyamakinga nabanje kunyonga. Numve ko bishoboka. Yego. Babyumvise. Bo iriruka ku buryo butandukanye najeho kuki twari tuzi. Yego. Itandukanye washizemo kugira ngo inyaruke bimeze gute? Kugira ngo itariki imwe y'ukwezi kwa gatanu muri mu rutonde rw'abantu bashimiye n'umukuru w'igihugu. Yego. Bijya ukibibona. Yego. Wumvise ingufu zingana gute? Bo bijya nkibibona nabonye gusa yuko umukuru w'igihugu cyacu yitwararitse cyane imigambi y'abene gihugu. Urashobora no gutaha umuriro kirimwo nabuke ukawukoresha. No kuvuga nk'abantu bava muhira bagenda ku kazi bakaca badepoza ngaho bakakora akazi bakaza kuva ngaho bataha même des jours ushobora gusanga umuriro ukuri kwawukoresha mu mituweli. Okay, kubijanye na design rero hari aho gahakwa gusa nantuze najeho kuki ngagira naho bitandukanira kundi iyo design nta no warayibonye cyane niwe wayiremye. Iyi nije nayiremye gambi ya leta hatunganijwe kugira ngo umuntu ashitse akabona umuriro wiwe ni muke agacomeka hanyuma agasharja. Oya mugabo aho rero acaza ikibazo ku bitoro urana ni nk'amasegonde. Yego. Ku muriro itwara amasaha n'amasaha. None muvuze ivyo bibanza no kuvuga ko iyo service zo bimeze gute? Izo bitandukanye no gucomeka kujya hajya muhira. Okay, yes. Tubaramutse tubipfuriza amahoro y'Imana n'abantu maze hiyongereka amagara meza n'amafaranga. Ni navyo twipfurije Engineer Yves. Turakuramukije cyane Yves. Ndaramukije cyane. Turabipfurije amahoro amagara meza n'amafaranga. Urakoze cyane nande bipfurije. Umukozi nka Yves ariko akora ibingira ngo ahajejemo nabikeya muri ivyo bintu kabisa. Yeah, Yves ushize Ngagizira ni mpawe nayo Yves. Ubushize twaheruka ngaha mutwereka umuduga electric mwakoze. Ubu naho mwakoze ibindi. Tugire Yves, uwo munsi mwakoze iki? Uyu munsi twakoze ngendeshwa. Ni moto mubona ngaha. Twari tumaze iminsi turiko gerageza kuyikorera ko. Ego. Iyi moto rero ni moto nayo nyene itanga igitoro. Nta gitoro inwa. Oya. Ni moto itanga igitoro ni electrique iri rechargeable. Twayise muravyo. Muravyo bivanye n'ingene inyaruka. Wow. Ego. Nako imbere ko dukora ikiganiro nubwo abantu utayibonye jewe ndumunyamakinga nabanje kunyonga. Numve ko bishoboka. Yego. Babyumvise. Bo iriruka ku buryo butandukanye najeho kuki twari tuzi. Yego. Itandukanye washizemo kugira ngo inyaruke bimeze gute? Bo itandukaniro nuko ni moteri. Nasizemo akamoteri kanyaruka. Ego hanyuma nkuko wabibonye ngaha washobora gushikana kuri 50 km à l'heure. Bivuze ko kanyaruka gose. Yego. Wow. Kashaka gushika kuri 50 km à l'heure. Rero ubudasa cyangwa itandukaniro ni moteri. Moteri electrique. Muvuze ko ari electrique. Umuduga bo twaheruka utarawushira ko ntuze pano solaire. Yego. Ariko twasanze riko. Yego. Hajya sinzi kujya bawusharija, sinzi ko moto bayisharija none ariko pano solaire ngira ngo ntavyo gusharija bigikenewe. Birakenewe. Birakenewe kuko iyi pano niyo gusahiriza. Niyo gusahiriza mu gihe imodoka iri kiragenda. Bituma umuriro udahera ku rugero yari guherako ata pano solaire iriko. No kuvuga hariho urugero rw'umuriro iza irinjiza uko uri kuragenda kubera ko pano solaire iguma yinjiza mu muriro. No kuvuga uwari kuva muri bateri uwari ku rugero ruto kuko hariho uwundi buri kurakoreshwa umishwarara y'izuba. Yego. Imbere ko tuvuga ku moto muravyo mwakoze tukiri ku muduga. Yego. Uno munsi habuze iki ngo muduga abantu tube tuguha amakomande dukorere
bo narije hari ubukene bw'ibitoro nta kibuze uretse gusa kubera ko twari twagize intizenya kibazo ca pano yaratevye kugira ngo dushobore kuyishirako ubu rero turiko turafinaliza utundi twari dusigaye entre autres nka garnissage indani hanyuma n'udukontrole technique tundi kugira ngo nyene tuyishire mu ibarabara ata kabazo na gatoye bifise hanyuma hari ibyo badusabye nko kugira fiche technique yoyo no kuvuga muri guverinoma ego muri ministère rero ivyo navyo nyene ni bikorwa tuzatugirako kuko fiche technique yoyo isanzwe ihari ni juste kuyitunganya dukurikije ibyo twakoze kuri imodoka kugira ngo tuvyadabute kuri iyo fiche technique ego muravuye kuri ijya modoka ariko ngira ngo itariki imwe y'ukwezi kwa gatanu muri mu rutonde rw'abantu bashimiwe n'umukuru w'igihugu ego bijya ukibibona ego wumvise ingufu zingana gute bo bijya nkibibona nabonye gusa yuko umukuru w'igihugu cyacu yitwararitse cyane imigambi y'abene gihugu no kuyishira imbere kugira ngo adutere intege adutere intege kugira ngo tubandanye bijya rero ni ivyo vyandatuteye kwiyumvira iki kiyumviro cyo gukora iyi moto yaje mu ndabo y'abene gihugu n'ubushobozi bafise bwo kugura kuko turiko turaraba amafaranga y'ijya modoka ntugire ngo n'abantu benshi bashobora kuyigura nubwo nyene hariho abayafise mugabo babandi benshi bato ntibashikirwa turavuga rero ati mu ntumbero kugira ngo tubandanye umugambi wo kurondera uburyo bwo kwiyunguruza hadakoreshejwe cyane ibitoro na cyane ko binakenye tuvuga tuti dukoze akantu nk'aka ku buryo bw'uko umwene gihugu abayabaye asanzwe ashobora kukagura bivanye na pouvoir d'achat ubushobozi bwo kugura bw'abantu twibwira ko twogira nkaka kandi akabona yuko ushoboye kugura ijya jo kukiyindi nakayo kagura nta ngorane kandi washaka akaba harimo n'akarusho ko akanyazo kanyuga katarimwe igituri katarimwe igitoro kandi kakaba kabangutse no ku buryo kaba kanaciritse tuye tumoto sirtu nko turiko turasaza turase ukuntu duhinda cyane mbere ku buryo no gwatwo ushobora kuderanje aka numvise kadahinda oya yinhinda yoboka kagenda buke donc nta nduru ivuza cyane mugabo irakraksona ku buryo abantu bayibisa yego kraksona neza amatara byose amatara nico kimwe n'izindi zose yego ane minyotero ashobora gukata ukabona yuko wakereka abantu ko ugomba gukata ushobora gukata de l'autre côté à droite ukabona ko abantu umuntu kamwereka ko ariko rakata hanyuma amatara urashobora gucana amatara magufi maremare byose birashoboka byose birakunda magufi maremare byose birakunda donc rero umva ni izi rero gayive yego utu tumodo dutoya nta plaque dukeneye oya ngira ngo nimusha zo kudukora ngira ngo sikirenga oya nico gituma twagahisemwo aka kubera yuko umwene gihugu akaguze nta permis de conduire bisaba yego nta document bisaba ni velo moto yego rero tubona yuko byokoroha gusumba ku modoka ko modoka ari byangombwa bisabwa carte rose n'ibindi bikaba birebire bigasaba imbere igihe kinini bigasaba n'igihe kirekire kugira ngo ushobore kubigira ariko aka umuntu akaguze aragashira mu ibarabara agenda muri meri agasaba uruhusha akagendesha rero itariki 4 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka uheze harabaye inama ya leta yahimiriza abantu yari yugururwa ku mugaragaro y'ubu buhinga bwo kugendesha gukoresha ingendeshwa zitamwe igitoro yabereye kuri Kiriri Garden iyo noma nayitumiwemwo mu byavuzwemwo haravuzwemo yuko abashobora kugenda kuronka izi ngendeshwa zitamwe igitoro bazoba bemerewe kugendesha mbere no mu gisagara hagati muri ya ntumbero kugira ngo bahimirize abene gihugu kwijukira izi ngendesha zitamwe igitoro ndibuka yuko byanavuzwe yuko na leta hariho ingendeshwa
moto n'amatricycle igiye gutuma ko azogendagenda ngaha mu gisagara mu buryo bwo kwereka bene gihugu yuko hari ubundi buryo bwo kwiyunguruza hadakoresha igitoro abantu babwijukire. Okay. Kuri Yves rero yifitiye ubwo buhinga bwo gukora ivyo n'amahirwe. Je nacenda gikorera kwiki. Bisho nacenda gikorera. Okay. Uyu munsi niho mukiheza kumure kuyikora. Yego. Amaze nk'iminsi ngahe. Okay. None abarundi bitegeke. Abarundi cyo bagira amakomande. Abari cyo gukitega nibaze tubakorera. Nibaze bagire commande hanyuma tubakorere aba chef d'ama entreprise bagire commande bahereza abakozi babo ibintu byo gucererwa ku kazi ngo babuze bisi ibintu byo kureka kugenda ku kadiri wagomba kujako ngo nabuze ingene niyunguruza byo bintu byahagaze ibintu byahagaze abantu baze tubakorere hanyuma abantu biyunguruze atangorana. None uburyo bwo Yves nigafise ntuze ya nigashobora kuba gakeneye umuyaga nkuba mwinshi ku buryo izi wate dukoresha za Regideso ziragacaginga. Oya nta muriro mwinshi gakoresha. Oya nk'iyi igendeshwa na 48 volt. Okay. Volt 48. Rero ni prise yari yose isanzwe ijya prise isanzwe ijya tushomeka kama televiziyo ma telefone ko umuntu aguze turamuha na chargeur. Ini chargeur urayikuramwe hanyuma ugacomeka muri prise. Okay. Hanyuma aha naho ugacomeka muri muravyo ngaha hariho soke ya charge ugacomeka mu ngaha. Good. Hanyuma ugacomeka muri prise yawe muravyo ikatangura kwinjiza umuriro. None urafisa ubirabira ukamenya ko yuzuye cyangwa ituzuye. Ego ngehenga enga irakwereka urugero rw'umuriro ufise muri battery. Irakwereka ama pourcentage cyangwa irakwereka voltage ubwazo. Ngaho urabona ko iri kuri 48.7 volt. Kandi uko umuriro ugenda ugabanuka urabona ko hariho ini battery ngaha irakwereka ko ugenda ukoroka nishobora kugutungura ngo umuriro ngo uraguhereye ko utabimenye. Donc hariho iyi display kwereka ati umuriro usigaranye unganuko. Okay. Mucyo gihe rero ashobora kuca ushika ahantu bari ku kazi ugacomeka ku muyaga nkuba ugasharja. Okay. Twafashe rero yuko nico gituma ngaha tubana twagisize utubox tubiri ngaho shiramwe ntuze chargeur. Okay. Ngaha naho urashobora gushiramo allonge nko mu gihe prise ucomeka kuri ikure ushobora no gushira ku bindi kumbure ushobora kugira allonge gashika nkari yawe washize hanze ugacomeka hanyuma ugashobora kubandanya ugakora ibikorwa vyawe hanyuma hageze gutaha ugatora ugataha. Nokuri. Yego. Okay, ngira ngo rero twaje duhimiriza abarundi babanguke ntibatebe. Yego, kandi babanguke ntibatebe akazi ni gapfe hariho nk'ama societe asanzwe akora ibintu vy'amalivrezo à domicile. Okay. Izi za ntumangende hariho n'ayandi akora nk'uko kwa ntuzenya kwa za poste ugasanga rero barakenera kujana amakori ku bantu kandi mu buryo bwihuse. Ubu hari ikibazo kubera ikibazo cy'igitoro ugasanga izo kori barazifise mugabo ntizishoboye gushika aho zategezwe kuja bivanye nuko atagitoro gihari kugira ngo izo moto zigende. Rero bashobora kuza tukabakorera. Okay. Umuntu dufate arashizemwo karuzuye gushika kuri 100%. Yego. Azokena gusubira gusharija ryari. Ivyo byose biravana n'ingene akagendesheje. Nukuvuga le course yakoze. Mugabo yuzuye neza barashobora kugendesha entre 50 et 60 km. Rero n'urugendo rutari ruto. Dufate nkungaye Bujumbura bo ni gake ngira umuntu yogereje. Ni gake ugira inkuze nk'iki. Donc kandi ukungene yidesharja biravana n'ingene ukagendesha. Nukuvuga rero hariho manière de conduite. Umuntu tumubwira ingene agatwara agashobora kuziganya umuriro hanyuma batwara gutandukanye umuriro gahera vuba vuba. Hariho rero technique yo kugatwara kugakigendesha. Iri install ngaho nyene. Oya ni uburyo wa accelera uburyo ugenda nukuvuga uko accelera cyane gushika
kuri fond ku kanyuma niko ikwega umuriro mwinshi ko ibiri kiranyaruka cyane gose nico kimwe nakujya nyene ku imodoka bavuze ko uko wakserera uko pedali ushikana hasi niko ibiri kirakwiga cyane benshi no mu pape acha yugurura cyane benshi no mu kizigama bahisambo kugenda bukibu rero niyi nuko nyene bimeze nuko nyene bimeze urashobora kugendesha ukuntu ugasanga umuriro wawe umaze igihe kirekire cyangwa ukagendesha ukuntu ugaheza n'ingoga rero kuri standard twakoze kuri iyi moto nuko ushobora gusharja ku mugoroba mwijoro kakaraza gukora charge hanyuma mu gitondo uragendesha ukagira amakurse yawe hanyuma ku mugoroba kandi kongera kandi ugasharja nakuri yego bivanye n'akazi wakoze cyangwa amakurse wagize urashobora no gutaha umuriro ukirimwo nabuke ukawukoresha ni ukuvuga nk'abantu bava muhira bagenda ku kazi bakaca badepoza ngaho bakakora akazi bakaza kuva ngaho bataha meme des jours ushobora gusanga umuriro ukuri kwawukoresha mu mitwa jour okay kubijanye na design rero hari aho gahakwa gusa nantuze naje ukuki ngagira naho bitandukanira kundi iyo design nta no warayibonye cyane wewe wayiremye iyi nije nayiremye nije nayiyumviriye nije nayiyumviriye kubera yuko ariko narabaye inspiré n'ijya moto ijya super ari nayo bitajeho kuki kubera yuko nasanze ni moto ibangutse okay irabangutse irireje karakwakutse rero cyane mbona nti reka nkore nka Jare Kajya donc mu ndabo mu nyubako physically na copier ijya ntuze ya forme ya jeho kuko niyo abantu bamenyereye niyo abantu bakunze nikuvuga ngabo aho hantu abantu bahonyora ana haratandukanye naje kuko kivire abantu bahonyora haratandukanye ariko ntihatandukanye kanini cyane oya nk'ubu dufata urana ngaho arimo ico aho gasando gusinzi ahano kuri jeho kuki haba hari moteri mugabo je ngaha session de batterie aha nama batterie abika umuyaga nkuba uzokoresha ingendesho okay rero mu kibanza ci moteri niho twashize batterie okay yego hama ivyo vyuma bigakoze yego nivyo waraguze gutyo canke ni uvyigondera gutyo kugira ngo birinde bitora iyo design yego ibi canke wagiye mu ntuze wokagura gusa oya ibi vyuma tugenda tukagura ivyuma ku isoko mu mamangazini hariya muri Asiatique mugabo tukaraba karite y'icuma gikomeye gifise PCR twifuza n'amadimension twifuza hanyuma tukaza ivyo vyuma mba nagize ishusho y'ikintu ushaka gukora hanyuma cyo gicapo canje aca ndagishira rero mu ngiro ngakata ivyo vyuma nkabiteranya ivyo kuzingwa nkabizinga hanyuma nkabiha forme jewe nifuza okay yego rero ibi vyuma tubigura ari ivyuma bisanzwe bijya bakoresha mu kubaka yego hanyuma jewe nkabiha forme nifuza nico shaka gushikako kabisa yego voilà kugira ukora ibi uko biri kose n'ibigano bigiye habona demande zo kubana nini biga imiryango wawe yiwa yure ku bantu b'abanyamitahe imiryango ruguruye cyane ni nabyo twifuza kuko ubu buntu bugwiriye n'abene gihugu boronka ku mahera make ko nk'ubu ugiye ukagura ibikoresho nk'urangura so gituma nisho kimwe nuko ugenda kugura amapiesi makeya urumva bari abaturangurirako nabo ubaguriye byinshi baragabanya ibeyi rero nico gituma bivuze ko nawe ico gihe ucugabanya ibeyi yako nanjye cyangabanya ibeyi kugira ngo benshi bashobore kudushikira yego nico gituma rero mvuga ni habonetse abo bantu b'abanyamitahe abo bita ba actionnaire bashobora kuzana bakagura amaction mu ico gihe turashobora gukora ibintu binini kandi ugasanga kuko tu produce byinshi nibe ikimanuka okay nk'ubu nko mu Burundi ni ibintu bike usanga ari made in Burundi wowe rero akanya uko biri kose ngira ko kwandika ko made in Burundi yego non bo nk'ubu abanyamitahe baje bikaba ngombwa ko bacha bagatoke Yves tugire uruganda
rusohora utu twinshi nibyo twifuza nibyo twifuza nibyo twifuza ku buryo muhaze isoko ry'u Burundi washaka mushore no hanze ego no hanze tugashorerayo n'ubu hari abakongomani bamaze kuza kubwira ati none tukorere tukorere bariho abakongomani bo ngaho Buvira Bigoma rero nibaza yuko iyo nivyo twifuza nivyo twifuza ntabwo yoba ari intambamye nivyo twifuza kugira ngo hakorwe bwinshi hari ikindi nacyo kandi gifasha dutumbereye ni ukugabanya imbyuka yonona ikirere byo bita les gaz à effet de serre isugumwa cyane n'izi ngendeshwa zikoresha igitoro cyane mazutu na essence bashaka mu cyo gihe ubu bumaze kugwira bukaba bwinshi urumva yuko hariho urugero runaka rw'iyo myuka mibi itazogira gute itazoba gihumanya ikirere cyacu kubw'ibyo rero urumva ko bizoba byoroshe cyane kugira ngo iki kintu kije mu bintu bitumbereye tuvuga gute gukingira ibitukikije gukingira ibitukikije kugira ngo ibintu bigende neza yego voilà ngira ngo ndaza gusiga akanimero kawe muri description ya commentaire ya mbere kandi abatakabona ndi open ndaza kukabaha hari ico gayive tugiye tutavuze kuri ino moto kuri moto ibanga tutamenye nirihe mbwa we uzi nibaza ko byose nabivuze ibyo rechargeable ushobora kuyisharija ahantu hose ushitse nta prise spéciale kuko hariho abandi mu gukora usanga bagira ni prise spéciale basanga utari aho hantu ntusharije ushobora gusharija cyo twarabyoroheje twagize prise standard nose ushobora gushika ugashobora gusharija ikindi naco nuko dufite imigambi yuko hamwe izi zogwizwa zikaba nyinshi tuzoshobora gushiraho ibyo bita point de charge point de charge kuvuga nijare nk'ama station ahantu umuntu ashobora gushika agasharja ingereshwa yiwe atari muhira akaba ari kibanza public ahantu hateguwe hatunganijwe ivyo biri no mu migambi ya leta hatunganijwe kugira ngo umuntu ashitse akabona muriro wiwe ni muke agacomeka hanyuma agasharja mugabo aho reba cazi kibazo ku bitoro urana ni nk'amasegonde yego ku muriro bitwara amasaha n'amasaha none muvuze ivyo bibanza no kuvuga ko iyo service zo bimeze izo bitandukanye no gucomeka kujya hajya muhira hazo hariho une charge rapide une charge rapide nko 30 kaba wujuje kutugenda izo bari service iri peya izo bari service iri peya urabona yuko hariho n'igihe usanga muri quartier nta muyaga nkuba wabonetse ugasanga hariho coupure mu cyo gihe ugasanga ntiwasharje mugabo ugasanga petrol afisa akariro kaza gushana ku ahantu ushobora gushika aho hantu kana oya naho byogorana akamoto karabangutse burabusunika yego rero urumva ivyo bibanza navyo nyene tumaze kuronka ubu bwinshi ivyo bibanza bizoshirwaho kugira ngo hashobore kubaho ayo point de charge umuntu ari muri urgence akabona umuriro wanyemuke ashobora gushika aho hantu agacomeka kari amahera makeya hanyuma dans 30 minutes akaba afata agafana akaca yigira bizoba byoroshe good yego Ive je nkumenya ubwa mbere natangwe kumenyera ku makinga y'abantu bagenda ubumuga ukora kandi nayo nyine ari chargeable vire musanga umuntu ari karigira umewe nakaduka kiwe nyene mu nyuma urakora umuduga ugeze no muri ama moto sinzi azoba n'undi munsi uzokora makinga yirukanga nk'ama moto sinzi indoto yakazoza muri wewe niyi indoto yakazoza niyo gukora niyo kugira uruganda nkuru rushobora gusohora utuntu nk'utu mu ntumbero kugira ngo tworohereze abenegihugu twiteze imbere ubwacu tuteze imbere igihugu cyacu imbono y'igihugu mu mwaka wa 2040 igihugu cyifashe mu mwaka wa 2060 so igihugu giteye imbere rero turashaka kubishika ko turashika mu 2040 hamwe abarundi twese twobigira umugambi yacu ivyo dukora byose tukabikora twisunze iyo mbono byoshoboka ko imbere y'2040 usanga turi igihugu cyifashe abantu rero
baba entrepreneur abantu bafise n'uburyo nibaze dukorere kuri iyo mbono y'igihugu ibyo gukora biriho ibyo gukora biriho cyane cyane biriho kandi ngaha nyine iwacu biriho turashobora gukora ibi abakongomani bakaza bakadushorera kazana amadolari natwe bene wacu ngaha barakeneye abakanzanya bakaza bakadushorera yego good birashoboka birashoboka nuko tubyishiramwe kandi tugakorana umwete ibintu bikagenda neza cyane gose yego birashoboka good Monsieur Yves ndagushimiye murakoze namwe barundi kazi nawe muntu wumva ikirundi nimwavuga ngo omdishanye masi nababwiye sinzi vraiment ingo mugane Yves nimwumvikana mozo mpifana Okay, turakunda cyane musangiza kino kiganira abandi sangira ubumenyi nk'ubu n'ibikorwa bidasanzwe biriko bikorega mu gihugu cy'u Burundi. Bye bye.